Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bivuga ko hamaze kurekugwa abanyororo barenga ibihumbi 3, amashirahamwe yigenga yoyo akavuga abadashika ibihumbi 2,800. Ni mu bijanye no gushira mu ngiro ca kigongo c'umukuru w'igihugu cyo mu kwezi kwa gatatu. Ariko iyindi ngorane yibonekeza nuko bamwe muri abo barekugwa babandanya kunyuruzwa gushika ubu, hakaba hamaze kumenyekana n'umwe yishwe. Amashirahamwe yigenga mwamwe abivuga ko iki ico nico kibazo ikiganiro kw'isoko cyo kuri uwa gatatu mu kakaro mu 2021 cishura. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Kaze muri iki kiganiro c'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA, Inzamba na Renaissance. Naho ryacerewe gutangura gushirwa mu ngiro itegeko rijanye n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatanu ntwarante mu 2021 ryatumye abanyagihugu barenga ibihumbi 2,500 barekugwa, abandi barenga ibihumbi 2 begwa n'ico kigongwe bakaba bagabanirijwe umunyororo bari baciriwe. Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe rigwanya ukuborezwa igufa ACAT Burundi amenyesha ko hari abandi banyororo bituye umugwi ubijejwe ngo barenganure. Iyindi nkuru dufise nuko muri no minsi hariho uwo mugwi nyene wari washizweho kugira ngo bashize mu ngiro iriteko ry'umukuru w'igihugu rigirira ikigongwe canke rikagabanya iminyororo y'abasanzwe bakurikiranwa n'ubutungane. Uyo mugwi rero warasubiye gukora mu gihe uri kuriga abantu bawituye bavuga yuko nabo bari kuja mu barekugwa mugabo bakaguma mu minyororo. Rero bariko barazunguruka mu mabohero atandukanye mu gihugu. Twibaza yuko mu misi iza gitigiri kizosubira kikiyongera. Abatari bake muri abo barekuwe bahura n'ingorane zitandukanye aho baherereye, harimwo kunyuruzwa ntibasubire kuboneka, gusubira gufungwa hamwe no kwicwa. Umusore w'imyaka 20 Bernardin Baserukiye akaba yiciwe ku mutumba y'abako wa Kivumu wo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi hari ku munsi wa gatatu. Abanyagihugu bakavuga ko yishwe arashwe n'abapolisi. Urongo ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabafungwa APRODH Pierre Claver Mbonimpa aremeza ko bamwe mu barekuwe n'umukuru w'igihugu babangamiwe muri kino gihe. Nukuri hariho mbere n'abatashitse muhira uwo munsi baciye banyuruzwa, turabura irengero ryabo gushika n'ubu ntiturabatora. Mbere n'ubu biracyariho ku ndwi iheze ku munsi wa gatatu hariho mbere n'iradiyo yanyu yabivuze yuko hariho uwarashwe n'abapolisi, kandi twasanze yahora umunyororo yari yafunzwe kubera kuko bamwagiriza ngo yakoranye n'imigwi irwana. Ubu rero baramwishe yagiye byaraheze. Hariho n'abandi bashika 10 twari twabuze irengero, ariko abashika 6 twarabatoye. Twasanze bapfungiwe mu bundi busho, abandi nabo 3 twabuze irengero ryabo gushika n'ubu ntitwapfa dutoye iyo bari. Rero uyu muntu bamunyuruje akamara indwi 2-3 ukwezi, uwo muntu akizere yuko yoba kihari twebwe tuba dufise, mugabo turacyakurikirana. Pierre Claver Mbonimpa asaba ko bakora ivyo vyaha bofatwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Naco gituma twaciye twandika urwandiko twandikira umukuru w'igihugu tumenyesha amakungu ibiriko biraba, yuko iyo ngendo yo gusubira guhohotera abanyororo bagiye ikigongwe n'umukuru w'igihugu bakanyuruzwa bakicwa, twagomba yuko umukuru w'igihugu abimenya n'amakungu abimenya, kuko icyo si cyo umukuru w'igihugu yari yabarekuriye. Twebwe tugasaba yuko rero bajya abantu bose byitwa yuko tumenya yuko aribo babafashe, berekana iyo abo bantu bari, batabatoye batabatweretse basubire mu kibanza cyabo. Mbere jewe naho mpanya hagati y'akazi na muntu kuri igihano cyo gupfa n'ikibi, ariko rimwe agashavu kotwara nk'umuntu yishe umuntu nk'uyo
nawe nyene yakwiye kumusubirira akaronka ico gihano. Mugabo amategeko aremereye nk'amabuye, ayo mategeko akwiye igihano cyo gufata gihari, nta kundi bomutira igihano gikwiranye n'igitabo cy'amategeko mpanavyaha. Mu bahohotera abaheruka kurekugwa n'umukuru w'igihugu hakaba harimwo abapolisi n'abakozi b'iperereza, bamwe muri bo bakaba bakorana n'imbonerakure rwagwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa gatatu Mukakaro mu 2021. Mwese mwaduteze abiri, turabakengurukiye twongera tubike banura. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho kuwa gatandatu uza Imana ibishatse. Cyari ikiganiro ku isoko.